Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ku mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka nini ko ariko aravuga mu bihangange bigiye bitandukanye cane vyo mu mugambwe ya SNDD FDD ndetse n'amakuru y'ibanga cane ari mu karu ahuri ari mu bagize inama y'inaribonye ku Conseil de Sage mugambwe SNDD FDD. Benshi barumvise ivy'uburozi bwo bwaravuye mu gihugu ca Tanzania bukambukanwa bwinjizwa nka mu gihugu c'u Burundi, akaba ari uburozi bwinjijwe mu rero rudasanzwe. Bamwe bakavuga ko hoba hararungiswe kandi umwe mu bategetsi bakomeye cyane bariho kuri ubu akaba ari we aja kubwizanira. N'uburozi bwakoze ibara mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo hari habura gato cyane ngo Perezida Evariste Ndayishimiye arahirire gutwara igihugu c'u Burundi. N'uburozi bwahawe Petero Nkurunziza kuri ubu bivuga ko yabuhawe na bamwe mu bo bafadikanije kurongora Uburundi. Nkuko bizwi cyane intambara zibanye mu banyepolitike intambara ziba zikomeye cyane iyo hagezeho ibirabana n'ibivugwa vyo kugandagura bamwe mu bo bahoze bakorana mu mabanga ahambaye igihugu ndetse no mu mugambwe. Hari ivyigeze gushirwa ahabona na Bob Rugurika umuyobozi w'iradiyo RPA ijwi y'abanyagihugu avuga ko iradiyo arongoye imaze kuronka amakuru atomoye cyane ku matohoza yakoze kuri urwo rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Bob Rugurika akavuga ko ibipimo vyari vyakozwe n'abaganga kuri Nkurunziza vyerekanye ko atangwara ya coronavirus yari afise, akavuga ko abagendanye n'abagenzi be batigeze bahabwa urusha rwo kubona ikiziga c'umukuru w'igihugu ngo bamusezera. Akavuga kandi ko atabipimo vyo kuraba icamwishe autopsy vyigeze bikorwa. Kuri ubu rero ngiyo nayo ikaba iri muri dosiye ihambaye cyane y'ibipfunze arenga ihombe Bunyoni. Ni mu gihe kandi Bob Rugurika yatomoye neza ko mu ntumbero yo gutera ubwoba bogerageza kubandanya babaza ivy'urupfu rwa Petero Nkurunziza hakozwe isaka rikomeye cyane mu nzu z'abategetsi bamwe batandukanye, aho mbere n'urugo rwa Denise Nkurunziza rwasatswe hagasakwa kwa Daniel Geras Ndabira barongoye n'amashinga amateka ndetse no kwa Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka. Ariko kandi mbere yuko tugaruka vyimbitse ku vy'uru urupfu reka dutangurire imbere gato ivyari vyavuzwe n'umwe mu bari bavyeretswe ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse aranafatwa arapfungwa. Uwo bakaba bamwita Petero Barakikana. Iyi ni inkuru benshi batigeze bumvaho vyinshi. Uyu muvugishwa yeretse urupfu rwa Perezida Nkurunziza benshi bakibaza niba yo bakiri mu munyororo. Ni mu gihe vyabaye imbere ho gato y'umwaka yuko Perezida Nkurunziza apfa, hakaba hari kugenekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'ibihumbi 2019 nibwo ikinyamakuru SOS Media Burundi canditse inkuru y'ifatwa ry'umuvugishwa Petero Barakikana yafatiwe mu ntara ya Makamba acatabwa mu mvuto yagirizwa ko yigisha ibinyoma. SOS Media Burundi yanditse ko Petero Barakikana avuka muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza, akaba asengera mu ishengero rya Emmanuel, ariko ifatwa ryabereye mu mvugo muri komine Nyanzarake wo mu ntara ya Makamba. Imbere yo gufatwa nk'uko vyanditswe na SOS Media Burundi, Petero Barakikana yari amaze iminsi yigishiriza mwibarabara akagenda aragabisha ko himirije gutera ikiza c'ingwara mu Burundi kandi ko ico kiza kizohitana ubuzima bw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Kwigenekerezo ya 29 Rusama umwaka wa 2019 Petero Barakikana yarahagazwe n'igipolisi maze aja gupfungirwa mu gashuka komine Nyanzarake. Nibwo ro kwigenekerezo ya gatatu ruhesha umwaka wa 2019 Petero Barakikana yungururizwe mu gashuka parike ya Makamba. Uwo munsi nyene mu nama y'umutekano wahoze ari buramatari w'intara ya Makamba, buramatari Gadi Niyukuri yategetse ko Petero Barakikana yungurizwa mu ibohero ryo ku Murembwe mu ntara ya Rumonge. Buramatari Niyukuri akaba aragize ati: izo nyigisho z'ibinyoma zitumbereye guhungabanya umutekano w'igihugu, umushikirizamanza ategerezwa kumurungika ku Murembwe. Igihe SOS Media Burundi yandikiye nkuru ku igenekerezo y'umunani Rusama mu mwaka wa 2019
Petero Barakikana yari agipfungiye mu gasho k'imakamba. Ntituzi ibyamushikiye mu nyuma kubera nta kinyamakuru cyasubiriye kuvyandikako. Benshi bakibaza niba yoba yararekuwe. SOS Medias Burundi yanditse ko no mu gasho Petero Barakikana yagumye yemeza ko ubuvugishwa bwiwe ari ukuri kandi ko yitegura ingaruka zose zishobora kumushikira kubwo buvugishwa yatanze. Inkuru y'ifatwa ry'uyu muvugishwa Petero Barakikana yanditswe ku igenekerezo y'umunani Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2019. Inyuma y'umwaka wuzuye neza, Petero Nkurunziza aciye asandaba ku igenekerezo y'umunani Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Nk'uko Petero Barakikana yabivuze nyene, Petero Nkurunziza yasandavye mu gihe igihugu cariko kiragwana n'ikiza ca coronavirus, kikaba kinakekwa ko kiri mu vyoba vyarahitanye ubuzima bw'uyu yahoze ari umukuru w'igihugu. Ese aya makuru uyu muvugishwa yoba yaratanze akanamupfungisha? Tukagaruka kandi nanone ku biriko biravugwa cane mu bagize inama y'inaribonye muri CNDD-FDD, ndetse bamwe bakavuga ko aya makuru y'urupfu rwa Petero Nkurunziza uwo yagarura wese aba ashaka kwikwegera akarambaraye vyoba bimeze gute. Bunyoni we nawe kandi yoba apfunzwe kimwe no kuri iyi dosiye. Vyose ntuze gucikwa mw'idonido y'ano makuru, fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo. Mwaye kaze muri ano makuru. Bob Rugurika nk'uko yabivuze, uburozi bwahawe Petero Nkurunziza ngo bwavuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Bob Rugurika akavuga ko ibipimo vyakozwe n'abaganga kuri Nkurunziza vyerekana ko atangwara ya coronavirus yari afise. Akavuga ko abagendanyi n'abagenzi be batigeze bahabwa uruhusha rwo kubona ikiziga c'umukuru w'igihugu ngo bamusezere. Bob Rugurika ntiyashimye kuvuga uwagandaguye Perezida Nkurunziza, ariko yasavye Perezida Ndayishimiye gushira ahabona icishe Nkurunziza. Rugurika yibutsa ko umukuru w'igihugu atari umuntu asanzwe, ko apfuye hategezwa gutohozwa ikimuhitanye kandi kikabwirwa abanyagihugu. Bob Rugurika akavuga ko abishe Nkurunziza bari bateguye kubeshera bamwe mu bamugendanira bo mu bwoko bw'abatutsi. Yibukije ko Nkurunziza apfuye haciye hakwiragizwa ibihuha vyashaka kubeshera bamwe mu bagendanyi biwe. Umugambi wari uwo kubafata bakavyagirizwa. Bob Rugurika akavuga ko ivyatumye Nkurunziza yishwa ari ububasha budasanzwe yari yihaye ko azogumana amaze kuva ku butegetsi. Ntiyigeze atanga idonido ry'amatohoza, akaba yarasavye leta ya Evariste Ndayishimiye kubikora bidakozwe. Bob Rugurika ngo akazovyishirira ahabona. Bob Rugurika kandi yemeza ko igandagurwa rya Perezida Nkurunziza ryacanishijwemwo abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD. Bob Rugurika akemeza ko hari abategetsi babandanya gusaba ko ukuri kuja ahabona, akanemeza ko General Arengiyome Bunyoni ari mu bagumye basaba uko kuri. Rugurika akavuga ko ivyo birimwo mu vyatumye Ndayishimiye abogoza Bunyoni navyo. Bob Rugurika akavuga kandi ko ico kibazo kiri mu binyegezwa vyabaye mu rubanza rwa General Bunyoni, arivyo vyatumye habaho umwanya Bunyoni yaburanishijwe mu mwiherero babanje gusohora abantu bose. Bob Rugurika akavuga ko mu ntumbero yo gutera ubwoba abogerageza kubandanya bashaka babaza ivy'urupfu rwa Nkurunziza aho harakozwe isaka ku nzu kwa Denise Nkurunziza, kwa Gerard Ndabirabe yarongoye inama nshingamateka, ndetse no kwa Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka. Ubundi birazwi ko Bunyoni ari we yari yegereye cyane Petero Nkurunziza, akaba yari afise inguvu nyinshi. Niwe yari atunze cyane kandi nawe yari azi amabanga menshi ya Nkurunziza. Niwe rero ngo yerekana ko azi ubwenge mu vyakora. Niwe yariko agerageza kwikundwa akaza mu binyamakuru, ngo nawe yatanguye kwifata nk'umukuru w'igihugu. Nkurunziza yarabizi ko mu nzu kwa Bunyoni ngo hama amasengesho yo kumutegura ko ari we azomusubirira. Bunyoni yari afise ikibazo kimwe gusa, ntiyakundwa cyane n'aba-CNDD-FDD kuko bamwagiriza ko yishima kandi ko abagaya. Evariste Ndayishimiye nyene ngo nawe ntiyari kure ya Petero Nkurunziza, aho hose turacari mu mvo zoba zarateye rwa rupfu. Yarazwi ko aterekwa Bunyoni, yari arongoye akarwe k'abajenerali katerekwa Bunyoni. Ngo we ntiyubahuka kwigeranya na Nkurunziza, wame ngo araciye bugufi. Ntiyarazwi cyane mu gihugu, nta matungo y'umurengera yari afise nka Bunyoni. Ndayishimiye kandi ngo yarazi amabanga yose y'urugamba rwa CNDD-FDD kuko nawe yari yarabaye mu biganiro by'abarwanye na CNDD-FDD.
Ndayishimiye yari afise ikibazo ko abasendede FDD bahoranye ku rugamba batamwemera nk'umurwanyi akomeye, bamufata ko ari imvuzi gusa. Nkurunziza nawe yaratinya ko Bunyoni afashe umugambwe yoca afata igihugu bidatevye, yaratinya kandi ko Bunyoni ashikira igihugu Nkurunziza atajambo yari gusubira kugira. Nkurunziza akaba ariyo mpamvu yahisemwo Ndayishimiye, yari yibaza ko ari we azoshobora kuguma ategeka uko ashatse hagati y'uwiyemera n'uwiyorobeka. Nkurunziza yahisemwo uwo mwiyorobekako. Nkurunziza ngo ntiyarazi ubujanja n'ubuswahili. Aho rero niho havuye ko Ndayishimiye ari wahabwa umugambwe. Ndayishimiye na Bunyoni bose bari bakeneye gusubira Nkurunziza, ariko urwanko n'ishari vyari hagati yabo vyatumye Nkurunziza yizera ko azoguma baryanisha, agaca aguma hagati nk'umuhuza. Bamwe bakanavuga ko ngo Ndayishimiye na Bunyoni ico bariko barapfa n'ivyo urupfu rwa Petero Nkurunziza navyo birimwo. Abandi bakavuga ko baba bariko barapfa umwina w'ubutegetsi. Amakenga kandi ajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza, abasendede FDD bose barayafise, ariko bakanuma. Nk'uko umumenyeshamakuru Bob Rugurika yavyibukije, nta muco wigeze utangwa kuri urwo rupfu rw'uyahoze ari umukuru w'igihugu, autopsy. Ngo ayo matohoza yakorwa hari hateguwe abari kwagirizwa ko aribo bamuhaye isumu. Umupfakazi wa Perezida Nkurunziza ni nawe yahoye igihe hariko harakwiragizwa ibihuha vyo kwambika ibara bamwe mu Batutsi bari begeye umugabo wiwe. Ikindi Bob Rugurika yibukije n'ingene ikiziga ca Nkurunziza kitekanywe ngo abari bamwegereye bamusezere nk'uko bisanzwe bikorwa. Ivyo vyose rero ngo bikerekana ko ivyabwiwe abarundi ngo ni umutima wahagaze giturumbuka, bifise ikindi binyegeje. General Bunyoni yagiye kurongora leta Ndayishimiye atayobewe ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Ngo rero ngo siho be na Ndayishimiye bopfe bijanye no kurondera ukuri kuvyishe Nkurunziza, ngo bisanzwe noneho bizwi ko n'abasendede FDD badakunze gupfa ibijanye n'ingene indongozi zabo zicwa. Ikibazo ngo kikaba kiri ahandi, ari naho hoba hararondewe wa mupfumu bamwe bavuga ko ari uwa Perezida Evariste Ndayishimiye Bunyoni yagira yiyegereze, abandi bakanavuga ko bo bariko barapfa ivy'amatungo. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, yoba abariko aravugwa mu gisata ca politike, agateka kaze na muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. N'Umuhoza TV rero, Imana ibahezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.